Turanejeje nuko tubona hitavye abantu benshi uko umugambi wo guhanira atakazi na muntu uraba twese uraba bose nta numwe avuyemo na cyane cyane ko tubona ku rwego novuga go hejuru rw'igihugu rwaserukiwe nabo mukaba muzi yuko leta iyo ariyo ijejwe na cyane cyane umutekano na cyane cyane kubariza agatakazi na muntu. Ubu rero twashimishijwe nuko twabonye ko bitavye bino birori novuga ibirori byo gushikiriza ibikoresho abakurikirana agatakazi na muntu baraba dukurikirana agatakazi na muntu mu gihugu cyose byerekana ko baje kubashigikira tukaba twiteze nuko bagiye kubandanya baborohereza mu bikorwa bakora. Nabonye hose abaserukira novuga corps diplomatique bari ngaha nabo nyene byatweretse ko uwo mugambi wawushigikiye. Aba observateurs barose bino bikoresho novuga imashini nizo bafasha gutanga amaraporo nka connection internet. Ivyo gusa ntibikwiye uko tuvuga tuti barakeneye n'uburyo bwo gushika aho ahabereye novuga violation des droits de l'homme kugira ngo ntibatange igihuha batange inkuru yo batarengeje ko kandi batagabanije. Bafise akazi kagoye na burya tuzi ko muri iyi minsi abakora akazi nkako usanga bahura n'ingorane. Aha novuga nk'abana agatakazi na muntu. Urumva rero ndaco gituma twagira tuti duhamagara hose bari ngaha abaserukiye leta abaserukiye novuga ama ONG international abaserukiye corps diplomatique bafashe umutekano w'abo bantu bari ku kibuga bariko bakurikirana iby'agatakazi na muntu bakore batekaniwe. Ama leta nayo ibafashe kurenza kuri ivyo bijanye n'umutekano wabo bongera ibafashe ntibagore mu gushika ahabera novuga ihungabanya y'agatakazi na muntu novuga cyane cyane mu busho babahubwo burenganzira bagendera abapfungwa mu mvingorane zabo. Ivyo bikoresho twabironse mu gikorwa turiko turakora igikorwa cyo kuraba agatakazi na muntu mu gihugu nyene kifashe. Tukaba rero akazi twagatanguye mu kwezi kwa gatanu dufashijwe na office du commissaire. Hanyuma rero tukaba twarashizeho muri société civile y'amashirahamwe yigenga aba twarashizeho ihuriro ryo gukorera mu gihugu. Tukaba dufise abantu bakurikirana agatakazi na muntu mu province yose. Hanyuma rero uyu muntu ariko arakora murazi ko akenera ibikoresho kuko igihe udafise ibikoresho ushobora gukora uko uvyifuza. Urumva rero ivyo bikoresho twabironse rero muri iyo ntumbero twanezerewe ko iyo uriko urakora udafise igikoresho ushobora gukora neza. Urumva rero ziriya mashini zodufasha kugira ngo tuze turahana inkuru hanyuma kugira izo nkuru tuzishikirize abazijejwe nabo nabo nyene batwara igihugu. Ni kuko abatwara igihugu nibo bisanzwe mu gatakazi na muntu. Abatwara igihugu nibo bafasha kugira ngo agatakazi na muntu kagende neza. Izo nkuru rero si inkuru tuzohana hagati ya twebwe, ni inkuru ahubwo tuzosangira n'abajejwe igihugu.